Hello guys, uyu munsi ndabazaniye agatrike k'ukuntu ushobora kubika ifoto cyangwa ikindi kintu cawe c'ibanga nk'amadokima yawe kuri Facebook akabonwa nawe wenyene. Ni kuvuga abagenzi bawe bagukurikirana kuri Facebook ntibayabona ngo bagireko amakomantere. Ibi birashikira abantu benshi ugasanga ashaka kubika nk'akantu k'ibanga ryiwe kuri Facebook kugira igihe cyose azogakenera azokwikonekita gatore. Gaca usanga abagenzi biwe bose bakabonye bamugizeko amakomantere kandi atabishaka kandi bakabona. Bana nanje rero kugeza ku mpera y'ino video ndakwereka ingene ushobora kubigenza. Reka kandi nongere ndakwibutse yo utaragira abone kuri iyi chaîne, wiyabone kugira ntuzuracikwa n'udutrike nk'utu tuza turacako. Kandi wibuke no kugira abone na partage kugira n'abagenzi bawe ushobore kubasangiza kuvyo uba wabonye nk'ubumenyi bushasha bwiyongeye ku bijanye na telefone yawe. Sawa twagiye rero. Aha urinjira muri Facebook yawe. Turinjira kuri Facebook yacu. Tugeze aha dushirako amafoto. Aha. Ndazi benshi mukunda guca ngaha mu gupublier amafoto kuri Facebook. Handitse foto. Tuhageze ca dukirikaho. Turindira telefone itujana muri galeri amafoto yacu abitse nk'akarorero je dutora iyi foto y'umupira. Ifoto y'umupira twamaze kuyikorako niyo tugombe dupublier. Aha rero aha ni hamwe hejuru mukunda kwandika utuntu ibintu bija hejuru y'ifoto ugomba gupublier. Aha murahabona. Aha rero naco tuhakorako gusa duca tuja hejuru yaho. Handitse ami. Murahabona mwese ndibaza ndabereke aha hejuru. Handitse ami. Aha niho duca dukora. Aha rero kuri ami duca dukorako. Telefone idushikana aha handitse public. No kuvuga hejuru ni choisir l'audience. Hama public no kuvuga izobona n'abantu ibintu ugomba publier bizigura ko bizobonwa n'abantu bose tout le monde. No kuvuga n'abatari abagenzi bawe kuri Facebook. Hama hepfo ami ubushizeko izobonwa n'abagenzi bawe n'abantu mufitaniye ubugenzi kuri Facebook. Hepfo ami sauf naho ushaka kuboroka nk'umuntu udashaka kazobona publication yawe. Hama tuja dukora ahantu handitse voir plus kuko urabona ntibabitwereka byose. Dukora handitse voir plus. Dukore kuri voir plus. Sawa. Dugeze kuri voir plus baca batwereka n'ivyo tutari twabonye hepfo. Aha rero dushitse kuri ami specific hama hepfo moi uniquement. No kuvuga rero twe tuza gukora aha kuri moi uniquement niho tuza gukorera cyane. Ushaka ikintu cyawe ugomba publier nta wundi muntu azigera kibona kuri Facebook. Duca dukora aha kuri moi uniquement. Ndabereke aha moi uniquement. Duca dukoramo. Turaba ko akaburungu kimukiyeko. Ngira murakabona bukimukiye kuri moi uniquement. Uhejeje uca ugira termine. Ushobora kuri termine. Sawa. Ucubona rero hano ko akagufuri kajeko. Hejuru hamwe twakora kare hari handitse ami. Ubu hari moi uniquement kandi hariko akagufuri. Ndaba neza. Akagufuri karaha hirya. Ngaka akagufuri. Akagufuri bonye kajeko no kuvuga ayibrotse iyi publication yawe nta wundi muntu azoyibona kiretse uwinjiriye kuri konte yawe. Nawe konte yawe ndazi ko nta wundi muntu yiha ngo yinjirire katari wewe. Aho hejeje wabonye moi uniquement yaduze ucuja aha hepfo rero kuri publier. Gaca publier. Aha rero publication yawe biheze. No kuvuga wewe nyene winjiye uyisangako nk'akarorero ngiya ya post yacu duhejeje kurungika.
ndindira gato ngiya publication yacu yamaze kuza ngira murayibona yari ifoto y'umupira aha rero nta wundi nubwo iriko kuri journal nta wundi muntu ayibona atari jewe nyene mwene iyi profile abandi bagenzi bawe bose bagukurikirana kuri Facebook ntibigira babona ikintu na kimwe wa postinze arabona rero ufise nk'utufoto twibanga canke utundi tudokima twankene gudakeneye kwereka abandi bantu kandi uvuga ati ndatugumanye mu mpapuro gusa twontakarana urashobora kudufotora amafoto ugaca udupostinga kuri Facebook yawe ukoresheje ubu buryo ndakweretse tukaja twigumiraho hanyuma mwakoze kubana nacu muri aka ka video ndabasabe kandi mwongere kugira like abatari yabona mwiyabone kugira ngo ntimuze muracikwa n'utundi dushene utundi du trike tw'ubwenge turaca kwishene